Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ni umunsi wo gukengurukira Imana kuko twavuze ko tuzomara indwi zibiri turi muri action de grâce. Imana ishimwe cyane. Rero Imana ihabwe icubahiro bihuriranye n'uyu munsi dukwije imyaka 14. 14 iri shengero, iyi ministère, iki gikorwa kibayeho. Nukuri hari impamvu nyinshi dutera gushima mu ikoraniro ry'abera. Imana ishimwe cyane. Hari igihe umuntu abona ibintu akabona neza ko ari inkomezi z'umuntu, canke ari ubwenge bw'abantu, canke ari inkomezi z'abana b'abantu, kugira ngo uyu munsi tube tugeze aho tugeze. Ariko unyemerere kuri umwaka wa 14 ndakubwira impamvu ituma nshima Imana. Igihe Imana yaduhamagara twumva yuko tutabishoboye, kuko twabona iyerekwa ari rinini cyane ku buryo twebwe tutoshobora kurishitsa. Kandi icyo gihe benshi cyane kiretse bake gose nabo nyene badutega iminsi bakatubwira yuko bitazokunda, bitazoshoboka. Ariko Imana ihabwe icubahiro, kuko Imana ihamagara abadashoboye akaba ari bashobotse. Uyu munsi ngire nkubwire, ntukareke gushima Imana, ntukareke gukengurukira Imana, nubwo wobona uri umunyantege nke, nubwo wobona atacu ushoboye, nubwo wobona abaguca intege ari benshi. Imana iba yavuganye nawe, Imana iba yaguhagurukije, Imana iba yakubwiye ijambo. Iyo Mana ni Imana ikoresha, ni Imana ishoboza abadashoboye kugira ngo icubahiro kigaruke kuri yo. Inyuma y'imyaka 14 ndabishingira intahe ko ari Imana ishoboza. Si inkomezi zacu, si inkomezi z'abo twari kumwe, ariko habaye Imana idushoboza muri urugendo rw'imyaka 14. Ikindi naco cyo gukengurukira Imana, uyu munsi kubona Abundant Life Church iriho imaze imyaka 14, yatanguye mu gihe byagaragara ko bidashoboka, inzitizi zari nyinshi cyane, kuko hari byinshi cyane tutari bugarukeho atana kamaro, bitatwemera yuko dushobore kuba duhari dukorana ku mugaragaro. Ariko ya Mana yaciye inzira mu kiyaga gitukura, si Imana yaba Mose n'Abisirayeli gusa, ni Imana yacu kandi iyo Mana yawe yaducira inzira ahatari inzira. Ivyari inzitizi bimwe bihinduka ingazi tudugiraho, imiryango irafunguka, icubahiro kibicari. Uyu munsi ngire nongere ndakubwire nti ntukareke gushima Imana no mu byo udatahura. Ntukareke gushima Imana naho ubona inzira zitugurutse. Nubwo wobona atanzira, hari Imana icinzira ahatari inzira. Imyaka 14 yagigirwa n'ibihe byinshi bitandukanye byavuga ngo iri ni iherezo ryanyu. Kuba tutari dusaho dukoranira, twakora mu kiringo kiri limite, kandi hari byinshi byavuga ngo birarangiye. Ariko uyu munsi ndashima Imana. Igihe cyose uzobona kaburungu mu buzima bwawe, igihe cyose uzokumva message ivuga ngo birarangiye, azoba ari intango shasha n'ibihe bishasha. Ni Imana ishyiraho intango shasha mu gihe wibaza ko habaye akadomo birangiye. Igihe cyose uzobona umenga birarangiye, azoba ari yindi nouveau départ, n'iyindi nouvelle saison Imana igira kwinjizemo. Twarabibonye inshuro nyinshi. Abundant Life Church inyuma y'imyaka 14, benshi mu bo twari turi kumwe bagaragara nk'abantu b'inkengerwa, bamwe no kuriha amashure ya secondaire, amwe meme na primaire, cyane université yo turavyihoza benshi ntivyakunda.
abandi bari bafise ubuzi busanzwe, ubuzi bubayabaye, harimwo n'abatakora. Ariko inyuma y'imyaka 14 Imana yavuze ngo turi ishengero ry'ubugingo busagutse. Ntitwayibonye gusa mu buryo bw'impemu, ariko twaranabibonye mu buryo bugaragara. Harabo twambitse ibirato uyu munsi bambika abandi, harabo twambitse impuzu uyu munsi bambika abandi, harabo twarihe amashure uyu munsi barihira abandi. Uyu munsi harabo tubona, hari bamwe bagarutse barashima, hari n'abandi batagarutse, ariko muri vyose tuvuga tuti Imana ya hano yarabikoze, turakengurukira Imana. Hariho iyo tubona iyi parcelle, hariho abana ba Abundant Life Church aho bari hose bagerageza kugira ico bakoze, kandi abatari abantu bari bakomeye, bari abantu basanzwe. Abantu Imana yabwiye gusa ni mugende, bakumva umutima ubarongora kuza, ariko uyu munsi bakaba ari bamwe bari kubakora ibidasanzwe mu nzu y'Imana. Uyu munsi hari abo tubona uyu munsi bariko baritanga, kandi bari abantu bagaragara nk'uko umenga ntaco bazovamwo. Turavuga ngo Imana ni nyizigirwa. Rero inyuma y'imyaka 14 unyemere ndakubwire ngo twabonye ubuntu bw'Imana, twabonye ubwizigirwa bw'Imana, twabonye Imana idakoze isoni, twabonye Imana irindi ico yavuze kugira ngo igishitse. Iyo Mana ya Abundant Life Church nk'ishengero, niyo Mana yawe, niyo Mana y'ingo zacu, niyo Mana y'imiryango yacu. Uko yabidukoreye niko izobigukorera, uko yabidukoreye niko yakorera umuryango wawe, uko yabidukoreye niko izobana nawe. Kuko ishengero ntabwo ritangura gusa muri Abundant Life Church, ishengero ritangura kuri jewe nawe. Wewe urusengero rw'Imana, wewe niwe watumye Yesu yemera gufa ku musaraba, agatanga ikiguzi gikomeye cyane ku bwawe. Rero Imana yatugiriye neza nka Abundant Life Church, niyo Mana ishoboye kukugira neza ku giti cyawe, igahindura amateka yawe, igahindura ubuzima bwawe, ikakujabutsa aho utojabutse. Icubahiro kibica Imana yacu. Hari impamvu nyinshi idutera gukenguruka mu ikoraniro ry'abera. Reka dusome muri De Chronique, muri 1 Chronique, igitabo ca mbere c'ingoma, igice ca 29 umurongo wa 11 kugeza ku 14. Igitabo ca mbere c'ingoma, igice ca 29 kuva ku murongo wa 11. Uhoraho, ubukuru n'ubushobozi n'icubahiro n'inganji n'igitinyiro n'ivyawe. Umva impamvu dukengurukira Imana, nuko Uhoraho Imana dusenga, Imana dutazira, ubukuru bwose, ubukuru, ubushobozi, icubahiro, inganji n'igitinyiro n'ivy'Imana isumba vyose. Hari abakuru benshi, hari abahambaye, hari abanyenkomezi, abo bose abantu usanga bakomera amashi, abantu bunamira, abantu bacira bugufi, ntaco bitwaye mu gihe utabasenga. Ariko hari Imana iri hejuru y'ubukuru bwose, hari Imana iri hejuru y'abanyenkomezi bose, hari Imana iri hejuru y'ibigaragara nk'ibinyenkomezi, hari Imana iri eternel, inganji yayo ihoraho ibihe vyose. Abatunzi bubahwa, abatunzi bashima, canke abanyacubahiro batazira, bafise ikiringo. Nubwo umuntu yogira ikiringo kidahera, ubuzima bwiwe bwonyene n'ikiringo. Abo dukomera amashi, abo ducira bugufi, abo turuwa, n'abana b'abantu, nubwo ari abakuru nubwo ari abakomeye, nta kibi kirimo. Mugabo ukwiye kumenya neza yuko bafise ikiringo. Nubwo bohoraho, ubuzima bwabo burimo ikiringo. Ariko Imana yacu ni eternel,
yamyeho iriho kandi izokwamaho ibihe bidashira. Hariho impamvu nyinshi idutera gukenguruka, kuko ubukuru bwose, ubushobozi, icubahiro, inganji, igitinyiro ni ivy'Imana. Musa akavuga ngo kandi niwe uganza vyose, mu kuboko kwawe harimo ububasha n'inkomezi. Haleluya. Imana ngo niganza vyose, mu kuboko kwayo, mu kuboko kw'Imana harimo ububasha, harimo ububasha n'inkomezi. Mu kuboko kw'Imana harimo force, harimo ububasha, harimo n'inkomezi, nta kinanira. Niyo mpamvu yitwa ishobora vyose. Ngo kandi ni wewe ushobora guha bose icubahiro n'inkomezi. Ni Imana yonyene ngo ishoboye guha bose. Ni Imana idatoranya ku butoni. Ni Imana ishobora kubigukorera ikaguha icubahiro, ikongera ikaguha inkomezi. Mu Gifaransa avuga ngo ni Imana igufortifia kandi Imana ikwagura. Ni Imana igukomeza kandi Imana ikugwiza. Imana ishimwe cyane. Ubutunzi ku murongo wa 12 verset 12. Ubutunzi n'icubahiro ni wowe vyandurukako. Kenshi abantu batunze, abantu usanga babubaha, ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo ubutunzi bwose bwanduruka ku Mana, kuko nta gishikira ikiganza c'umuntu atari Imana kimuhaye. Ni nayo igira neza ababi n'abeza. Rero ubutunzi bwose bwanduruka kuri yo. Niyo mpamvu ari Imana ibereye gushimwa, ari Imana ibereye gutazigwa. Ndazi ko mu buzima bwawe wagiye ugira abantu benshi ushima. Hari abantu wagiye wivuga, hari abantu wagiye utazira, hari abantu wagiye uruwa. Kumbure hari ico bakoze mu buzima bwawe, kumbure hariho amateka bahinduye mu buzima bwawe, kumbure hari aho bagukuye naho bagushikanye. Ariko ukwiye kumenya neza yuko hari Imana iri hejuru ya vyose, hari Imana yitwa isumba vyose, kandi ubutunzi bwose ngo bukomoka kuri yo. Imana ishimwe cyane. Ngo mu kuboko kwawe harimo ububasha n'inkomezi, kandi ni wowe ushobora guha bose icubahiro n'inkomezi. Ku murongo wa 13. None rero Mana yacu turagukengurukiye. Aya majambo yavuze umwami Dawidi. Yari umwami ashizwe hejuru, amaze gushikana isanduku y'Imana, atangura gukenguruka Imana. Ico gihe bari bahejeje gutangira ibintu byose bafise, amafeza, inzahabu, ivy'agaciro. Nawe nyene ari muri bo, ari mu bandi batanze. Muri uko rero gutanga ibintu byose, Dawidi yemera kumanuka, yemera guca bugufi, icubahiro kirekera Imana. Umutima ukengurukira Imana, umutima ushima Imana, n'umutima ugaruka ukiraba, hama wamara kwiraba ukabona ic'Imana yakugize, aho yakugejeje n'ivyo yaguhaye, bikagutera guhanga amaso Imana, hama nawe ugaca bugufi. Umutima ushima, umutima ukenguruka, numenye neza ko ico umuntu atari co yigize, aho ugeze atari aho wishikanye. Ivyo ufise bito canke bikomeye si inkomezi zawe, kuko hari abanyenkomezi bagusumba batabigezeho, hari abari bashoboye batabishikanyeho. Uno munsi uravuga ati sinigenze samara mu ishure niyo mpamvu nize neza. Hariho abanyabwenge bakomeye cyane batashoboye kurangiza amashure, kumbure batagiriwe ubuntu bwo kuyarangiza kuko bataronsa amagara meza, canke bataronsa bashobora kubasunika ngo bige nkayo wize. Uyu munsi urashobora kuvuga uti umwete wanje no gukora kwanje kwangejeje aho ndi,
ubwenge bwanje hariho abanyamwete kugusumba, hariho abakozi kugusumba, hari abanyabwenge kugusumba, hariho abantu bagerageje inshuro nyinshi gusumba wewe ariko batageze aho ugeje uyu munsi. Umutima ushima n'umutima ukenguruka n'umutima wibagira aho ugeze, n'umutima wibagira icuri ugahindukira Imana kuko ariyo iba yakugejeje aho ugeze. Dawidi yari umwami, Dawidi yari umwubahwa, ariko hari ikintu ca mbere yaha agaciro inzu y'Imana, yaha agaciro gushima, yaha agaciro gukenguruka. Kandi yakengurutse igihe yari umwami gusa, n'igihe yari inyuma, n'igihe yari akiri umwungere, n'igihe yari inyuma y'intama yarakenguruka. Amazaburi menshi yayanditse ari hariya kure atari umwamuzi, ariko naho yari kure hari Imana yabona hari kure. Unyemerere, ntabwo dushima Imana, nta nubwo dukengurukira Imana iyo byose bigenda neza, kuko hajya ahantu wita kure, hajya ahantu wita ko hababaje, hajya ahantu uvuga uti nta numwe ariko arambona, nta numwe anyitayeho, hari Imana iri kumwe nawe, hari Imana iri kumwe nawe. Nivyo abantu ntibashobora kuhagusanga kuko kure cyane nta muntu yahagusanga, kure cyane nta muntu yahagusanga, ariko hariho ahantu Imana ishobora kugusanga. Imana ishimwe cyane. Dawidi yashimye Imana mu gihe atari bwa umwami, akiri umwungere, akiri inyuma y'intama, yanditse amazaburi menshi yo gukenguruka. Uyu munsi birashoboka yuko urindiriye gukenguruka no kuririmba indirimbo no gushima Imana, Imana yakugejeje kure. Ariko ngire nkubwire, ibanga yo kugera kure, banza ushima Imana muri bito, banza ushima Imana hano uri nyene, banza ushima Imana no muri iyo mibabaro, banza ushima Imana no muri izo ntambara, kuko basi nubwo utabona abantu ariko hari Imana iri kumwe nawe. Ikigira kabiri, aho Imana izokugeza hose ukwiye kumenya ko ari Imana, ukwiye kwiyambura icubahiro cyose, ukwiye kwiyambura ubukuru bwose, ukwiye kwibagira ibyo ufise nuko bakwita, ugaca bugufi ugakengurukira Imana. Dawidi aravuga ngo ubukuru bwose, ubushobozi bwose, inganji n'icubahiro biva kwisumba byose. Nta butunzi budakomoka kuri yo. Nimba duhejeje kugushikanira Mana yacu, mu yandi majambo ivyo tuguhaye byavuye iwawe. Imana ibampera umugisha kuba uyu munsi mwashobojwe n'Imana kuba mu nzu y'Imana gushima. Hari Imana twabonye muri kino kibanza, hari Imana nabonye muri kino kibanza, hari Imana nabonye yubakira abantu ingo zasambutse, hari Imana yasubije imitima y'abana ikayasubiza ku bavyeyi, hari Imana yasubije imitima y'abavyeyi ku bana, hari Imana yakuye hasi yagiriye neza imfuvyi bamenya ko hariho se w'imfuvyi, hari Imana yaduteturuye, hari Imana yaturinze gukorwa n'isoni. Uko vyomera kose, mu mvura, mu bihuhusi, mu ngwara, birabereye gushimwa kuko ntaco turi, nta naho tugeze uretse iyo Mana. Imana ishimwe cyane. Amen. None rero Mana yacu, turagukengurukiye, duhimbaje izina ryawe ry'icubahiro. Imana ishimwe cyane. Bashishikana. Ariko jewe, uyu ni Dawidi nk'umwami, aravuga ati ariko jewe ninda n'indesho nariki twe n'abantu banje vyotumye dushobora gushikanira Imana n'imitima ikunze. Turi bande dushobora ninda n'indesho, turi bande dushobora kugura ikibanza citirirwa izina ry'Imana? Ninda n'indesho, turi bande? Turi bande dushobora kubakira Imana inzu y'Imana? Turi bande dushobora gukorera Imana? Turi bande kugira dushikanira Imana? Kw'ivyo dufise ari iduha, kw'amagara meza dufise ari yaduha, kw'iminsi yo kuba ari itwongera. Turi bande?
ngo kuko byose biva kuri wewe ngo kandi ibyawe akaba ari byo tuguhaye. Mu yandi majambo, nta gitangaza no gukengurukira Imana amashikanwa yacu, nta gitangaza no gukengurukira Imana mu byo tuyiha, kuko ibyo tuyiha biba byavuye kuri yo. Tuyiha ibyo yaduhaye, rero nta gitangaza. Ahubwo iyo dushikaniye Imana tuba turiko turakenguruka tuvuga tuti n'ubundi byavuye iwawe, n'ubundi byavuye iwawe. Iyo tuvyirundaniriza ngo tubifungure, twari kubura amagara meza yo kubirya. Iyo tubirundanya ngo tubiha abacu n'abacu tubikira, ni wowe wabaduhaye. Rero ibyo tubika byose ni ibyawe, ibyo dukora byose ni ibyawe. Ku murongo tubandanye. Imana ishimwe cyane. Badushireho kuri ngo kuko imbere yawe turakavantara. Reka tuje kuri turakavantara n'abatsi b'indaro, nk'uko basokuruza bose bari bameze. Iminsi yacu tumara ku isi ihwanye n'igitutu, kandi nta byizigira umuntu aba afise umuntu buntu. Muri ino si unyemerere, iyi ndwi zibiri twafashe zo gukengurukira Imana si umwanya twatashye. Mu bisanzwe muri ino si ndi umushitsi nawe uri umushitsi, turi ingenzi n'akavantara, turiko turarengana. Ino si turabatsi b'indaro, nta n'umwe hano ariwe. Kandi iminsi yawe muri ino si ukwiye kumenya ko imeze nk'igitutu. Kujya kuntu igitutu kiguma cideplasa, mu nyuma kigatinda kikazimangana, niko ubuzima bwawe. Shaka ugire imyaka 10, shaka ugire 15, shaka ugire 20, iminsi yawe imeze nk'igitutu. Rero kubaho ukenguruka, kubaho ushima, ni kumenya neza yuko ubuzima bwawe bwose budepanda kuyihoraho. Kubaho ushima, kubaho ukenguruka, ni kumenya neza ko ubuzima bwawe budepanda kuyihoraho. Hari bidutwara umwanya mwinshi tukabura umwanya wo kuja mu ngoro y'Imana. N'ubuzi bwacu, n'abana bacu, n'abagabo bacu, n'abagore bacu, n'abagenzi bacu. Ariko umenye neza ko muri ino si uri ingenzi n'akavantara, kandi aho muhura muri ino si n'abantu bose nk'ingenzi nkawe. Ariko iyakumenya utarabaho ni Imana, kandi n'inyuma y'ubuzima bwawe ni Imana ikurindiriye. Hari impamvu nyinshi ituma dushima mu ikoraniro ry'abera. Imana ishimwe cyane. Tubandanye kuri Zaburi tunyarukije. Zaburi ya 84, Zaburi ya 22. Nzobarira bene data. Haleluya. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo hari impamvu dushima, hari impamvu dukenguruka mu ikoraniro ry'abera, kuko nibo bavyumva, nibo babitahura. Uyu munsi hari abariko baraboregwa, uyu munsi hari abariko barica ko ngo n'umunsi w'abakozi. Mugabo kibagira neza yuko uyu munsi nimba ari umunsi mukuru w'abakozi, nuko ubwo burenganzira habaye ro christianisme, habaye ro fruit du christianisme, kugira ngo abakozi bibukwe. Iyo hatawe Kristo abakozi bo kwamye ubuja bwoshishikaye. Ikigira kabiri, ntushobora kuba umukozi Imana itaguhaye ubuzima. Ntushobora gukora Imana itakongeye iminsi, nta n'ukora Imana itamuhaye akazi. Rero uyu munsi ntiwari umunsi wo kuboregwa, uyu munsi ntiwari umunsi w'agahimbo, ahubwo uwo munsi n'umunsi wo kwibuka umukozi w'umuhanga Imana irema. Imana ishimwe cyane. Amen. Nzobarira bene data izina ryawe, nzogutazirira hagati y'ishengero. Mu yandi majambo, nta soni nzogire kugutazira hagati mu ishengero ry'abantu, kuko nzi neza ko ari wowe ubirema, ni wowe ubikora, ni nawe ubishitse. Imana ishimwe cyane. Ishimwe ngushimisha mu ikoraniro ryinshi riva kuri wewe. Mu yandi majambo, ni wowe urema ishimwe mu mitima yacu. Uyu munsi tuvuze ngo imyaka 14 Abundant Life Church ibayeho,
nuko Imana yaturemeye ishimwe. Uyu munsi ni Imana ikuremera ishimwe. Rero nta shimwe riva kuri twebwe, ahubwo dushima kuko ishimwe riba ryavuye ku Mana. Imana ishimwe cyane. Nzoshitsa amasezerano nagusezeraniye imbere y'abakubaha. Imana ishimwe cyane. Imana nishitsa ivyo nayisabye cyangwa amasezerano, nanje sinzotinya gushitsa amasezerano nayisezeraniye imbere y'abayubaha. Kuko nta mpamvu dutegwa n'isoni yo kuvuga ngo ni Imana yadukijije. Nta mpamvu dutegwa n'isoni yo kuvuga ngo ni Imana yatubohoye. Nta mpamvu yo gutegwa n'isoni tuvuga ngo ni Imana yagiriye neza imiryango yacu. Nta mpamvu dutegwa n'isoni yo kuvuga ngo ni Imana yagiriye neza uruvyaro rwacu. Nta mpamvu dutegwa n'isoni yo kuvuga ngo ni Imana yaduhezagiye mu kazi. Nta mpamvu dutegwa n'isoni yo kuvuga ngo ni Imana yagiriye neza Abundant Life Church, kuko yabikoze ku mugaragaro, natwe tuyishima ku mugaragaro. Nidukogwa nitugira isoni. Imana ishimwe cyane. Amen. Tubandanye. Zaburi 84. Hahigwa ababa mu ngoro yawe, bama bagushima ubudasiba. Vyumvikana neza yuko ingoro y'Imana, inzu y'Imana ntabwo ari rigara ry'abantu. Ntabwo Imana yashizeho Abundant Life Church kugira ngo bakundana twibanire, twikorere irigara ubwa mbere. Nta nubwo Imana yashizeho Abundant Life Church ngo ihinduke club. Nta nubwo Imana yashizeho Abundant Life Church ngo ihinduke idini mu yandi madini. Inzu y'Imana ni inzu yo gutaziramwo. Inzu y'Imana ni ahantu ho kumvikana amashimwe y'Imana yacu. Hari umuntu ariko aranyumva? Imana ishimwe cyane. Amen. Inzu y'Imana. Hari impamvu nyinshi ituma abantu baza gusenga, kandi izo mpamvu hari igihe zihinduka izituma benshi bamenya Imana. Naratangaye numvise intaye y'umuntu ati je ukuntu naje gusenga muri Abundant Life Church, n'umuntu yantumiye, nibaza ko umuntu atari bwakomere, atizire ati wo sengera he harahamugiye, atumva izire muri Abundant Life Church hariho udukobwa twiza cyane, ntuzowura kamwe muri utwo. Ati impamvu naje muri Abundant Life Church nari nje kuraba utwo dukobwa twiza cyane, nje kurondera kamwe muri utwo. Ati ariko ndashima Imana, sinashitse mbona udukobwa, nahasanze umuremyi, nahabonye Yesu. Uno munsi ndashima Imana ko Yesu namuhamusanze. Rero hari impamvu nyinshi ituma abantu baza gusenga. Hari impamvu nyinshi ituma abantu baguma mu nzu y'Imana. Hari impamvu nyinshi ituma abantu bashima ishengero. Ni nayo mpamvu iyo umuntu ataronse inyungu canke icyo yaraje arondera kitari c'Imana, ashobora kurivamwo rimwe na rimwe, atari uko atari kibanza ciwe, ahubwo kuko ivyo arondera atari ivyo biri mu mugambi w'Imana yari mugombaho muri iri shengero. Hari umuntu anyumva? Reka nihereko. Hari impamvu nyinshi abantu bagira amashengero. Hari impamvu nyinshi abantu baba pasteur. Iyo rero impamvu yatumye ugira ishengero cyangwa uba pasteur idahwanye n'umugambi w'Imana kuco yaguhamagariye n'iki kugombaho muri iryo shengero, umutima wawe uraba desi. Umutima wawe urumva ko uhemukiwe, kandi biroroshe yuko uva mu muhamagaro ukinjira mu bindi cyangwa ukawubamwo utari umwizigirwa. Ariko iyo uri umwungere uzi neza impamvu Imana yakugize umwungere, utahura umugambi w'Imana muri iryo shengero, nubwo hogira ibigu, nubwo hogira abaguhemukira, Imana iba yavuganye nawe, nihemuka kandi guma ari nyinzigirwa, urakomera ugashishikara. Komeje kwivuga, reka mvuge abandi.
hari impamvu nyinshi ituma umuntu aza mu ishengero nk'uwo twumvise, ariko Imana ishimwe ko yahuye na Yesu uno munsi ari umugeni. Nawe bakobwa ngo nta nababona nta nabanezwe, kuko Yesu yamumaze inyota yose. Imana ishimwe cyane. Hari impamvu nyinshi ituma uguma mu ishengero, hari impamvu nyinshi ishobora gutuma urondera gukorera Imana muri iryo shengero. Izo mpamvu zose atari zitinjira mu mugambi w'Imana, mu cy'Imana ikugomba muri iryo shengero, izi mpamvu zose atari zo guhesha Imana icubahiro, izo mpamvu zose atari inyungu z'ubwami bw'Imana, birumvikana yuko umutima wawe wakomereka, birumvikana ko umutima wawe watsitara, birumvikana yuko washobora no kutabandanya usenga, kandi ikibanza ari ico nyene Imana ikugombaho. Ariko unyemere ndaguhumuritse, unyemere ndakubwire, hari Imana idahemuka, hari Imana idahinduka. Niwaharanira kwitwara ku bwami bw'Imana, nayo izitwara k'ivyawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo murondere cyane cyane ubwami bw'Imana no kugoroka, ibindi byose muzobihabwa nk'inyongera. Imana ishimwe cyane. Hahigwa baba mu ngoro yawe bama bagushima ubudasiba. Byumvikana ko inzu y'Imana ntabwo ari inzu ya business, inzu y'Imana ntabwo ari rigara, inzu y'Imana ntabwo ari club, inzu y'Imana niyo guduza icubahiro c'umuremyi, inzu y'Imana niyo gushima Imana, inzu y'Imana yo gutazira Imana. Mu bisanzwe twese twari dukwiye kuzimangana, hama icubahiro c'Imana akaba arico kigaragara, kuko nitumara gushira Imana hejuru, ubwami bw'Imana buzomanuka, kandi ubwami bw'Imana bumanutse byose biratungana. Ariko niturondere gutunganya ibintu tutimitse ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Dushishikare tubandanye. Okay, iyo hahigwa ku murongo wa 5 verset 5, hahigwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe, hahigwa abafise mu mitima marango aji Siyoni. Ku murongo wa 3, iyo baciye mu mwonga witwa marira bawuhinduramwe ahantu h'amariba, mbere imvura y'intasuro iwambika imigisha. Imana ibahezagire. Muri ino ndwi nagize vision, mbona umuntu ambwira ngo abantu bose batawe mu binogo nk'aba Yosefu, iki ni igihe cyo kuva mu binogo. Hama nabona ndi kumwe n'abantu menga barakijijwe, turi kumwe, ariko sinabona neza amazina. Ndavuga nti hari abantu batawe mu binogo, ngo nimba utamenye ko hari abatawe mu binogo, abo bose aho mwaterewe mu binogo, iki ni igihe cyanyu cyo gukayangana, iki ni igihe cyo kwinjira amasezerano. Mpabwira ijambo ngo iyo baciye mu myonga yitwa marira, Imana yahinduramwe amariba, Imana yahinduramwe amasoko. Uyu ni umwaka ngire ntangaze ku buzima bwawe, aho amarira yawe agiye guhindukamwe amasoko, aho imvura y'intasuro igiye gusendesha imigisha. Uyu mwaka ugira 14 muri Abonde Life Church, muri Zaburi 65 umurongo wa 11, niryo jambo nahawe kubwira ishengero ngo Imana igiye kwambika uyu mwaka igitsibo c'icubahiro. Uyu mwaka wa 14 Imana igiye kutwambika, uyu mwaka Imana igiye kutwambika igitsibo c'icubahiro. Ngo kandi ngo aho Imana ica hose ngo hagenda hasesekara imigisha. Uyu ni umwaka wo kubona imigisha igenda isesekara. Umwaka chiffre 7 isigura accomplissement, hama igitigiri 14 gisigura ngo gushitswa kuzuye kuri double mu masezerano.
umwaka wa 14 hagiye kuba gushitswa kuri double. Uyu mwaka uzo umwaka wo kwihuta gusumba iyindi myaka yose. Hari abantu bavuze ngo, hari abantu bambwiye ati imyaka 14 ko ari myinshi, none ko mutaragera kure. Ndababwira nti vy'ukuri ntituragera kure, kuko n'icya gatatu ciyereko Imana yampaye ntiturashobora kugikora. By'ukuri ngire mbabwize ukuri, na entiere ya vision Imana yampaye ntiturayikora. Mugabo ari ikintu kimpumuriza. Hari igiterwa c'umugano basanzwe batera mu Buyapani, kiramara hafi imyaka 6 kitarasokoroka. Iyi myaka 14 yabaye imyaka yo gushiraho urufatiro, kandi Imana ihabwa icubahiro kuba yaradushimangiye. Ariko uwo mwaka wa 14 uzo umwaka wa multiplication, uzo umwaka wa multiplication mu buryo bwose, haba ku giti cyawe aho watebeye Imana igiye kuhishura mu buryo bwo kwiruka, haba mu ngo zacu, haba mu miryango yacu, haba muri iri shengero. Hari ibintu byinshi bigiye kwihuta. Ndi n'intahe nyinshi zintera intege, ariko ntari buvuge ku bw'abo bantu. Hariho umwana umwe ni wamumenya uceceke, umwe mu bana batanguranye na Abundant Life Church. Kenshi ntiyanataha, no gufungura vyaramugora, ariko hari ukuntu yamari ahantu hasa n'agastoki agerageza kwiga piano. Kuvuza umuziki vyaramugora, kuririmba bakambwira ko atabizi. Hani igihe abantu banshikire barambwira ngo ariko nga Pasteur, hariho abantu ukwiye kurungika ruguru, kuko hani Bujumbura bari kubahata umwanya. Rimwe na rimwe sinashobora kubibabwira kuko nanka kubakomeretsa. Uyu munsi benshi baramuhamagara bakamutelefona bamusaba ngo abagire neza, kandi Imana ihabwa icubahiro ko no mu nzu y'Imana vyibuka. Hari uwundi mwana mu bana baciye hano, yama mu masengesho y'igitondo, yama yicara hari inyuma aho twari turi. Ibihe vyatumye amara igihe aba mu nzu y'Imana. Uwundi muntu arambwira ngo nubwo Imana yorondera gukora ntiyogira hihera, ariko turashima Imana ko Imana yaduhamagaye, atanumwe yayihaye urufatiro. Mu nzira zirenga ibihumbi yashizeho urufatiro. Uno munsi no mwubahwa kandi ni gishinga ntaye kuri benshi. Hariho benshi Imana ni nyizigiko. Harabo mbona hano Imana yagiriye neza igahura uvyaro, kandi harabaduca intege ko bitazokunda, ariko Imana yarabarinze n'uruvyaro rwabo. Uyu munsi bafise abana kandi bagiriwe neza ni bazima. Hari benshi no munsi Imana yaguye igahubuzi. Twavuga bakijijwe, twavuga babohotse, twavuga bubatse, twavuga b'Imana yahanaguye amarira. Ntitugira aho tubihera, ariko tuvuga ngo iyaduhamagaye niyo kwizerwa no kubikora izobikora. Icubahiro kibica Imana yacu. Naje ubwanje uyu mwaka simba ndahari, ariko Imana yanyongeye imyaka, kandi iyo nza kuba ntariho iri shengero ryari gushishikara, kuko n'iryubakiye kuri jewe ryubakiye ku Mana. Ariko Imana yangiriye ubuntu, nanje iranyemera ndabaho kugira ngo shitse ivyayo. Iyo nza kuba nakiriho mwari kubandanya, ariko yangiriye ubuntu yemera ko mbaho kugira mbandanye hamwe nawe. Inyuma y'imyaka 14 hari impamvu yo gushima.